Ndiniteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe yatugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ariko kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike, ibiriko biravugwa mu migambwe itandukanye mbere ko habura igihe gito ngo amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza w'ibihumbi 2027 agere. Rero hari byinshi byagiye biravugwa, harimo ivyo kuburabuza umugambwe CNL aho wacitsemwo ibice bibiri, igice kiyoboka Nestor Girikushaka naco cemeye imbere y'amategeko kuri ubu, ndetse n'igice kiyoboka uwahoranye umugambwe ari nawe benshi bitanye n'umugambwe Honorable Agathon Rwasa. Hari ikete rero duhejeje kuronka rya nikete ryo mwibanga ryanditswe n'ubunyamabanga bukuru. Nkuko mubizi mu minsi iheze Honorable Agathon Rwasa yari imbere ya Sena nahinyuzwa kugira ngo batatura urwo rubanza rwari rumaze igihe, urubanza rwigijwe inyuma ho amezi abiri. Reka dutangure vyinshi bikubiye muri ikete. Ngo Nyankamugayo, nkuko mubizi umugambwe wacu CNL wari umaze igihe kinini uri mu cuka kibi cari kimaze kiringo kirenga umwaka. Cuka cazanywe mu mugambwe n'uwahora urongoye akoresha ingendo yo gucanishamwe inzego n'abanywanyi kubibugwanko n'amacakubiri mu Nyankamugayo, kuzana insaku n'amarementanya, guhonyanga amategeko n'amategeko arugo vy'umugambwe n'ibindi atawodondagura ngo aheze. Izo zose rero vyavyaye gucanamwo kw'indongozi n'abanywanyi hatibagiwe no gufatira ibihano kumugambwe no gufatirwa ibihano kumugambwe CNL, aho bushikiranganje bujejwe gukurikirana ibikorwa vy'imigambwe no kubahiriza amategeko yayo dusanga mu ngingo ya 10 agace ka kabiri kibwirizwa rigenga imigambwe n'ay'igihugu bwasavye aho zarongoye umugambwe kubahiriza amategeko no gutorera inyishu icuka kibi carangwa mu mugambwe CNL akavyanka. Impanuro n'utwigoro vyakozwe nabo bari basangiye uburongozi Inyankamugayo ku ngero zitandukanye, abanyacubahiro bo mu mico itandukanye y'ubuzima bw'igihugu, abari mu nzego z'igihugu, two gutorera inyishu ikibazo carangwa mu mugambwe biciye mu biganiro vyose aho zarongoye umugambwe yaravyanse. Nyabona yahisemwe kudadaza kubandanya abibugwanko no kujuragiza Inyankamugayo. Abarundi baramaze bati ahari abagabo ntihagwa ibara, kandi ngo nakananira abagabo ntiyimye. Kuva ku igenekerezo ya 10 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024 twavuze tudakekeranya ko umugambwe CNL winjiye mu bihe bishasha Inyankamugayo hisunzwe amategeko n'amategeko rugo y'umugambwe zisubije umutamana mu kwitorera indongozi nshasha mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye mu gisagara ca Ngozi. Iryo koraniro kaminuza ryatumwe ko hisunzwe ingingo ya 39 y'amategeko y'umugambwe y'ububasha ukuriye abandi mu myaka mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe bemejwe mu ikoraniro kaminuza ryo kwigenekerezo ya 20 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2019. Umushinga amateka Marie Immaculée Ntaco Bakimvuna kurongora ikiringo c'imfata kibanza inyuma yaho wari umunyamabanga umukuru w'umugambwe yanse gushayira umugambwe agahitamwe kwifatanya n'uwafashe ingendo yo kusambura. Umushinga amateka Marie Immaculée Ntaco Bakimvuna akaba ari we rero yari yatumye ko yongera hagarara ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye mu gisagara ca Ngozi ryisunza amategeko y'umugambwe CNL n'ay'igihugu. Amaze gutanga icegeranyo cy'ivyapfundikiwe muri iryo koraniro kaminuza ridasanzwe kwigenekerezo 13 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2024, ivyarivuyemo rero vyaciye vyemezwa n'umushikiranganje ajejwe ibikorwa vy'imigambwe abicishije mu ikete ryiwe nomero 530 bare 1481 bare KB bare 2024 ryo kwigenekerezo ya 18 ntwarante uwo mwaka. Reka tugaruke ku ntandaro y'icuka kibi cabaye mu mugambwe. Nkuko indongozi zo mu biro bikuru vy'umugambwe ziyemeje guharanira iyubahirizwa ry'amategeko no kunywanisha Inyankamugayo zagiye zirabishikiriza, icuka kibi catanguye kuja habona inyuma y'ukwezi kw'icenda ku mwaka w'ibihumbi 2022, aho ari umukuru w'umugambwe atangiye amazina abiri mu nama nshinga amateka y'u Burundi ngo hatogwa abaserukira umugambwe CNL mu nama nshinga amateka y'akarere k'ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko EAR.
akaba yabikoze atanu muntu n'umwe canke urwego na rumwe agishije inama. Akaba kandi yari yatanze umugore wiwe Haberisoni Annonciate hamwe na Nduwayo Christophe Somambike wiwe yahoze muri iyo nama nshinga amateka nyene mu kiringo cyo kuva mu mwaka wa 2017 gushika mu mwaka wa 2022. Uwo nawe akaba yari yaranzwe no gukora amakosa menshi muri ico kiringo. Abagize inama nshingwabikorwa ya CNL mu nama yabo yo mu kwezi kwa Gitugutu umwaka wa 2022 bareretswe aho ari umukuru w'umugambwe ko iyo nyifata itabere kandi inyuranye n'ibitegekanijwe n'amategeko y'umugambwe. Kuva ico gihe wahoze arongoye umugambwe yaciye abona ko abo basangiye uburongozi batagishoboye kwihanganira amakosa yaguma akora, ari byo bishobora kuba vyamutumye ategurira imentanya kuri izo ndongozi. Twokwibutsa ko ivyo vyose vyabaye nyuma y'amezi 2 gusa abagize ibiro bikuru vy'umugambwe bajeje kwemeza itegeko ritunganya uko ibikorwa vyose bitegezwa kurangurwa mu mugambwe ku neza y'umugambwe Manuel de Procédure. Iyo tegeko ryagiyeho kuko bamaze kubicirya nino basanze umugambwe ukora amategeko atubahirizwa, inzego zitacubahana, ubutunzi bw'umugambwe bukoreshwa mu gipfungu cinshi, hama hakarangwa ukwinubana, insaku n'ibihuha, ariko urongoye umugambwe ntihagire na kimwe bivuga ko akifata nkaho umengo ntavyabona. Hakaza kandi ikindi bagarutse ko muri rikete ikwiragizwa ry'ico cuka kibi mu nyankamugayo. Mu nama y'abagize ibiro bikuru vy'umugambwe yabaye kwigenekerezo ya mbere mu nyonyo mwaka wa 2022 no mu nama yakoreshejwe n'imvukira zikomoka mu ntara zose zirangurire imirimo mu gisagara ca Bujumbura, urwego rutazwi mu mategeko y'umugambwe, kwigenekerezo ya gatandatu mu nyonyo umwaka wa 2022. Wahoze arongoye umugambwe yavuze ko hari umugambi wo guhubanganya inzego z'umugambwe no kumuzimanganiriza ubuzima, ariko ntiyavuga iyo yakuye ayo makuru canke ngo ayaha inzego zibijejwe ngo ziyasuzume nk'uko vyahora bikorwa. Kwigenekerezo y'umunani mu nyonyo umwaka wa 2022 haciye hasohoka ku mbuga ngurukana bumenyi urutonde rw'abantu 14 muri bo 10 muri bo bari bagize ibiro bikuru vy'umugambwe vyavugwa ko bari muri uwo mugambi. Mu manama yagumye akoresha uyu yahoze arongoye umugambwe yagumye atyoza yongera yifatira mu gahanga indongozi zo mu biro bikuru vy'umugambwe hamwe n'abashinga amateka bakomoka mu mugambwe CNL. Ibihuha byo kwinubana navyo biguma birandagata mu ndongozi no mu banywanyi. Amaze gusabwa kenshi no kwandikirwa ko yotunganya inama yo kwiga ico kibazo, harashizweho imigwi 2 y'amatohoza. Uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL n'uwahoze arongoye umugambwe. Ivyavuye muri ayo matohoza ntivyigeze bija habona kuko vyaje bidashimisha abashize ko iyo migwi, kukaba nkako iyo migwi yashizweho yasanze vyose ari ibinyoma n'amarementanya. Muri ico gihe inyankamugayo n'ababeshewe bose basaba ko ikinyoma gikubitirwa habona. Muri uko kunana gushira ibintu habona, inama ya mbere y'abagize ibiro bikuru vy'umugambwe yo kwicarira ico cuka kibi uwahoze arongoye umugambwe yayikoranirije abitegetswe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Niho vyagaragaye ko rero uwahoze arongoye umugambwe yakoreye ku bihuha n'insaku, acabonera ko akaryo ko gusaba imbabazi abo yambitse iceyi. Urwo rwego rwaciye rusohora itangazo rutangaza ko ryari ibere ryayazi, ariko bemeranya kubandanya kurondera iyo ayo makuru asambura yazananye n'ico yaragamije. Aho kurondera rero guhorosha no guheza Burundi cuka kibi carangwa mu mugambwe nk'uko bari babisezeranye, wahoze arongoye umugambwe aciye yihutira gutegura amakoraniro kaminuza birabanje guhonyanga amategeko kandi akomera igice kinini c'abagize ibiro bikuru vy'umugambwe. Yongera gumartyoza indongozi n'abashinga amateka ko bagomba kumusita ku burongozi nk'uko yabivugiye mu cankuzo Gitega muri ndamukiza umwaka wa 2023 ku bari bahari mwese muravyibuka. Bimaze kunanirana rero mu mpanuro no kurondera ko bosubira kwicarana kandi bigaragara ko ibintu biguma vyunyuka, abagize ibiro bikuru vy'umugambwe bahavuye bandikira kandi wahoze arongoye umugambwe baca bahigopi y'iryo kete umushikiranganje mu vyajejwe harimo gukurikirana ibikorwa vy'imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu. Barasavye ko bo kwicarana bakaganira kugira batorere umuti ingorane ziri mu mugambwe. Wahoze arongoye umugambwe ico gihe yaravyanse, ahubwo acafata ingingo yo guhagarika mu burongozi abo bamusavye kuganira.
Muri ico cuka nyene abagize ibiro bikuru vy'umugambwe baramutumye abanyacubahiro batari bake kandi bava mu mico itandukanye y'ubuzima bw'igihugu gusa bo yahoze arongoye umugambwe ko yokumva ko atayindi nzira yo gutorera umuti ibibazo atari ibiganiro, ariko bose yarabahakaniye. Utwo twigororo twaranzwe n'abandi banywanyi n'abakunzi b'umugambwe, ariko vyose yaravyanse ahubwo nyabo nabandanya canishamwo inzego n'abanywanyi. Bimaze kunanirana abagize ibiro bikuru vy'umugambwe bisunze ingingo ya 49 mu mategeko y'umugambwe n'ingingo ya 38 mu mategeko arugo y'umugambwe, bafashe ingingo yo kuwa 4 mu kakaro umwaka wa 2023 yo guhagarika uwahoze arongoye umugambwe ku burongozi bw'umugambwe CNL no kuwuserukira imbere y'amategeko. Amakosa makuru yagirijwe akaba hanini araya: kuzana amaremetanya agamije gucanishwamo inzego z'umugambwe, guhonyanga amategeko y'umugambwe n'ay'igihugu, kunyuruza no kwihagira amatungo y'umugambwe, kwikunda birengeje urugero, kujuragiza no gusamaza inyankamugayo, guta ibikorwa n'amabanga ajejwe, kudaha agaciro indongozi zimusaba gukoresha inama n'ibindi. Aho gutorera inyishu rero ikibazo yazanye wenyene mu mugambwe yashimye kwitura umushikiranganje ajejwe imigambwe. Umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu, ariko impanuro zose yahawe n'ivyo bemeranije gukora nta na kimwe yashize mu ngiro. Nkuko amategeko n'amategeko arugo vy'umugambwe bitomora, iyo umukuru w'umugambwe atakihari kumvo zitandukanye canke yakuwe mu mabanga yiwe, asubirizwa hisunzwe ingingo ya 49 y'amategeko genderwako n'ingingo ya 38 na 39 y'amategeko arugo. Izo ngingo ziratomora ko komite nshingwabikorwa irongowe n'umunyamabanga mukuru baca batangura ikiringo mfata kibanza bagaheza bagategura ikoraniro kaminuza ryo gusubiriza umukuru w'umugambwe. Iyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe adahari, afatiriwe canke atabishoboye, uburongozi mfata kibanza buca buja mu minwe y'abagize ibiro bikuru vy'umugambwe barongowe n'ubasumvye imyaka muri bo. Nkuko mwese mwabikurikiranye mu nyandiko no mumenyesha makuru, wari kurongora ikiringo mfata kibanza umunyamabanga mukuru w'umugambwe yarakanye guhagararira amategeko aranka kurongora ikiringo mfata kibanza. Nico gituma ingingo ya 39 yaciye yubahirizwa, iyo nayo iha ububasha ukuriye abandi mu myaka mu bagize ibiro bikuru vy'umugambwe kurongora ikiringo mfata kibanza. Uwo nawe ntiyatevye gufata ibintu mu minwe, ariko wahoze arongoye umugambwe yaranse kuva ku burongozi no gushikiriza ibikoresho vy'umugambwe. Muri ico kiringo rero utundi twigoro twarakozwe kugira ikibazo cigigwe mu nzego z'umugambwe, ariko wahoze arongoye yaravyanse biburizamwo ahubwo akomeza gusora amatangazo no gufata ingingo adafitiye uburenganzira, kwiyunga n'imigwi itazwi kandi atagwego na rumwe yabajije, gutegura no gutuma kikoraniro kaminuza, gutuma abantu kugwana no gutera umudugararo no kubandanya gucanisha mw'inyankamugayo hakoreshejwe imbuga ngurukana bumenyi. Bimaze kugaragara ko wahoze arongoye umugambwe rero arondera gusambura umugambwe, kubuza kuja mu matora no gukina uruyeri kugira ngo inzego zatuye muri ndamukiza umwaka wa 2019 zirenze ikiringo caza atagikozwe, uburongozi mfata kibanza bwateguye hisunze amategeko n'amategeko arugo vy'umugambwe ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye Ngozi kwigenekerezo 10 Ntwarante umwaka wa 2024 ku civugo nyankamugayo umugambwe ni wa twese dusubire ku kivi dushira imbere uburongozi bunywanisha. Muri iryo koraniro kaminuza ridasanzwe rero hatowe indongozi nshasha inyankamugayo y'inaribonye Girukwishaka Nestori. Wahoze arongoye umugambwe amaze kwanka kubisikanya no gushikiriza ibikoresho bamukoreye mu ngata, uwo yahavuye yitura inzego zibijejwe kugira umugambwe ntugume ubohewe amaboko imugongo n'uwahoze awurongoye. Vyaboneka ko atakindi cari kimuraje inshinga atari uko umugambwe usanzara, vyose vyanse nawe ufutwe. Indongozi nshasha zimaze kwinjira mu ngoro z'umugambwe ku Mutanga no Ngagara, zasanze ibikoresho nka vyose vyaranyurujwe. Indongozi nshasha zaciye zihutira kugira urutonde rw'ibibura vyose kugira zice zihutira gusaba ababitwaye kubigarukana, vyanse yitugwe ubutungane kuko ibikoresho vy'umugambwe n'itunga rusangi si vy'umuntu wari wese naho yo bari umukuru w'umugambwe. Intumbero y'uburongozi bushasha nkuko biri muri irikete, nkuko nyakubahwa umukuru w'umugambwe Nestor Girukwishaka ngo yabishikirije umunsi atogwa kurongora umugambwe n'umunsi hinjirwa icesi ngoro nkuru y'umugambwe yo ku Mutanga Nord. Eka mbere no mu biganiro yagiye arashikiriza mu menyesha makuru, uburongozi bushasha bwashize imbere ibi bikurikira: kwegeranya no kunywanisha inyankamugayo zatatanye no kwihutira gusubiza indongozi
n'abanywanyi ku kivi kubaka umugambi udashingiye ku muntu ahubwo wubakiye ku karangamutima n'imbona kazoza yabo, kugarukana ordre na discipline mu nzego z'umugambwe no mu banywanyi, kwitegurira bishemeye amatora yimirije y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Kuri iyo ntumbero nshasha y'umugambwe, abagumyabanga bakuru b'umugambwe barasavye bashimitse inyankamugayo zose atanumwe avuyemo gusubira ku kivi no gusenyera ku mugozi umwe, kanatsinda abarundi sinzi babahanze amaso ngo nta mwanya wo gutakaza uhari, duhamagare twese kuja mu bikorwa atanumwe yigize sindabibazwa kugira bikunde dushikire tudatevye ryahangiro ry'insinzi duharanira. Nidusangwe CNL, ihuriro ry'abaharanira ukwishira no kwizana mu Burundi. Iri akaba ari ikete ryashizwe ahora n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNL, ari ryo ryashize ahabona cyane ivyo bo bagiriza Honorable Agathon Rwasa n'abamuyoboka. Ibi rero akaba ari navyo vyari kugaruka ko cyane mu rubanza rwabaye mu minsi iheze, ariko urubanza rukaza kwigizwa inyuma ho amezi abiri, aho benshi bavuga ko nubundi ibingibi ari birondera kuburabuza Agathon Rwasa kugira ngo ntazitabe amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza w'ibihumbi 2027. Ivyo rero benshi babigaruka ko bakabona ko nubundi ibiri muri rikete ataho bizotanira cyane n'ibizavugwa muri sentare nahinyuzwa kugira ngo barabe koko nimba Honorable Agathon Rwasa yosubizwa umugambwe canke se nimba umugambwe yo uvamwo burundu, mbere ko n'amategeko ategekanya ko uwitoza mu matora abagomba kuba afise umugambwe abarizwamo canke se yararongoye umugambwe haciyeho imyaka 2. Mu yandi makuru, abana babiri bavukana bitavye Imana bahitanywe na grenade aho ni mu Rutana. Abana babiri bahitanywe na grenade, umwe akaba yitwa Nkurunziza w'imyaka 17 hamwe na Irangabiye w'imyaka 13. Se bakaba ari umupolisi azwi ku izina rya Nkurunziza akora muri commune Nyanza intara ya Burunga. Uko vyatanguye, abo bana baba muri quartier Birongozi commune Rutana bariko bakinisha grenade. Umuvyeyi wabo akaba ari mu gikoni ariko arateka imfungurwa, niko guca turika. Umwe ace yitaba Imana, ubwo nyene nundi nawe acikana bamushikanye kwa muganga. Umukuru wa zone Rutana Nizigimana Sofia akaba hoza umuryango wabuza kongera kandi agatera kamo abajejwe umutekano kuza barabika kuri ibikoresho vy'akazi bicira umuriro kugira ntibize biriha inkumbi. Sivyo gusa, kuko mu Rutana hafashwe nanone ibiro 303 vy'ikawa mu muhana w'umuntu. Mwisekeza ryo gusaka abajejwe umutekano bagize kuganikirezo 21 mu Kakaro uyu mwaka, niho bafatiye ku muhana w'umuntu uri muri quartier Birongozi commune Rutana intara ya Burunga ibiro 303 vy'ikawa, ariko nyeneyo ntibashoboye kumufata. Iyo kawa ikaba ije kwiyongera ku yindi yari yafashwa hitwa Imanyenye muri commune Makamba ingana n'itone n'igice, harimo n'indi yafashwe mu ndwi iheza ku mutumba wa Jomati commune Rutana igera ku biro 80. Uko vyemezwa n'ubujejwe umutekano muri commune Rutana Nitereka Moise amenyesha ko iyo kawa iva muri commune Musonga tigashikira mu Kayogoro kugira ikijabukanwa mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Yongera ko kandi abafashwe Ijomati n'Imanyenye bose bamaze gufatwa kandi bariko barumvirizwa n'inzego zibijejwe imakamba. Ni mu gihe mu yandi makuru Bukinanyana basaba ko bokubakirwa ivuriro. Abanyagihugu bahitwa Sehe muri commune Bukinanyana bavuga ko bibagora kugira bashobore kwivuza. Bamwe bakavuga ko bibagora gushika ku bitaro vya Ndora, aho hakavuga kandi ko hari n'abaca baja kwivuza mu ntara ya Butanyerera. Urwo narwo ngo rukabatwara uburyo bwinshi. Abanyagihugu bise bagasaba ko boronswa ivuriro ryiza, aho niryo basanzwe bafise abagabo bagwarira hamwe n'abakenyezi. Umusanire wa commune Bukinanyana niyo Kwizera Isaac akamenyesha ko ico kibazo yagiye kugishikiriza abamukurira, muga bagasaba nawe nyene ko ababishoboye bo terera kugira ivuriro ryiza ryubakwe aho Isehe. Siyo nkuru tugarukira ko, reka dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Mpanda ibiti bifata insinga z'amatara vyashaje biriko birasubirizwa muri zone Muzinda. Ibi nivyo gukengurukira cyane. Mu gitondo cyo ku munsi
w'igenekerezo ya 22 ukwezi kw'indwi uyu mwaka ishiramwe Regideso ryashikanye ivyuma bisubirira ibiti vyashaje vyafata insinga z'amatara muri zone Muzinda. Amatara yadugaja ku isoko ya Muzinda muri komine Mpanda nkuko vyemezwa n'abarongoye Regideso muri centre Muzinga. Ivyo bikorwa bikaba bitanguye inyuma yapfuye hapfuye umuntu yari kwipikipiki ageze ku Muzinda agahura n'isanganya ry'igiti gifata insinga zitwara umuriro mwinshi moyenne tension gitembeye mwibarabara. Abanyagihugu bugasaba ko ibiti vyose bishaje vyosubirizwa n'ivyuma kugira abantu bakingirwe mwene ayo masanganya. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone ne butarafyonda ko kugira ngo tojucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko no Mpuza TV Imana bahezagire amakuru yacu yo arabandanya.